ndababwire inkundo ni nyinshi. Hari inkundo z'agahemo, hari inkundo atarizo, hari inkundo umuntu akunda umuntu bitewe n'ivyo amuzigamwo, ariko igihe biheze nasubire kumukunda. Turabahaye kaze mwebwe mwese abakunzi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Jewe ndakibashikiriza nkaba nitwa Pasteur Nduwimana Joseph. Namashimwe n'umunezero ko dusubiye kuronka ingene tuvugana mw'iki kiganiro. Ariko imbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, nagomba dusangire isengesho. Nyagora ku ngoma se umwami wacu Yesu Kristo, hezagira umuntu arose iyi video cyangwa ashikijwe kubu butumwa. Muhumugisha, mucira inzira, mutabare, munezereze, muhere inyishu, abarushu baruhure, abagwayi bakize, abananiwe baremurure. Umuntu wese ari mu kibazo c'ingorane, ndasenza Imana ngo ijambo ryawe rimugire ku bushobozi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Twagomba dubandanye n'ijambo ry'Imana, dusoma hariya muri Zaburi 91 umurongo waho wa 14. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kuko yankunze akaramata, nico gituma nzomukiza, nzomushira hejuru, kuko yamenye izina ryanje. Imana nishimwe. Yaraye amajambo yavuzwe n'umukozi w'Imana Dawudi, ariko tugeze ku murongo iki gice cyose tubona ari ijambo ry'Imana, Zaburi ya Dawidi, ariko tugeze ku murongo wa 14 tubona amajambo Imana ivuga umuntu yakunze Imana. Imana ishimwe. Ndakunda Imana cyane kuko umuntu ayikunda nayo iragera amajambo imuvugako. Hano Dawidi aravuga amajambo menshi cyane, ingene abantu bari mu bwigobeko bwisumba byose bazogirirwa neza, Imana izobakingira, Imana izobatabara, ibihumbi n'ibihumbi bazohitikirana hirya no hino, kandi ngo ivyo ntibizobashikako, ntibizobagira ku bushobozi. Ariko ugeze ku murongo wa 14 Imana nayo ikirahagurukira avuga ngo umuntu yankunze, haleluya, ngo kuko yankunze akaramata, ngo niko nanje nzomukiza. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Kuko yankunze akaramata, nico gituma nanje nzomukiza. Imana ishimwe. Gukunda nagomba mvugane ku ijambo Imana yavuze ibwira umuntu ayubaha cyangwa isenga cyangwa irondera cyangwa ikorera. Ikiravuga ngo umuntu azonkunda akaramata. Reka tuvugane. Nagomba mbaze mu buzima bwawe, ninde wahaye ikibanza cya mbere mu buzima bwawe? Ninde ukunda mu buzima bwawe gusumba ikindi? Imana ishimwe. Iri jambo rirakomeye n'iryo kwitonderwa. Imana yavuze ngo kuko yankunze akaramata, nico gituma nanje nzomukiza. Nagomba mvuge ku kintu cy'akaramata. Hari icyatsi bita akaramata, iyo ugiciyeko kugira ngo umatanure n'impuzu n'intambara. Hari ikintu bita sudire, iyo ico kintu gisudiwe kugira ngo ukimatanure n'ingorane zikomeye. Hariho suprabro, iyo uyifatanije n'amaboko nayo irayateranya kugira ngo uyamature n'ingorane zikomeye cyane. Niko ndavuga ikintu bita akaramata. Imana irabwira umuntu ngo muntu wese yankunze akaramata, nanje nzomukiza. Ari mu bihe bigoye, ari mu magorwa, mbere ngo n'imitega azocamo, nanje nzoyitegura. Bene data ndababwire inkundo ni nyinshi. Hari inkundo z'agahemo, hari inkundo atarizo, hari inkundo umuntu akunda umuntu bitewe n'ivyo amuzigamwo, ariko igihe biheze nasubire kumukunda. Hari inkundo umuntu akunda kubera ari abantu banganya, avuga ati rekunda mukunde kubera azomfasha iki cyangwa nanje nzomufasha iki. Ugasanga n'abantu bari ku rugero rumwe rw'ibihe, ivyo bigatuma abantu bakundana. Hari umuntu ashobora gukunda ikintu cyo cyose afise icya profita, ariko Imana ikivuga nabwo tuyikunda kubera akarorero. Yo ntabwo yadukunze kubera iduprofita cyangwa iturondera kw'ibintu, oya, yadukunze urukundo rwayo original. Abantu benshi mw'iki gihe hari ukuntu bariko baradesha Imana cyangwa bariko baravuga ko bakunda Imana, ariko waraba neza ivyo bavuga ko bakunda Imana ugasanga ntibigeze bakunda Imana na buhoro buhoro. Nico gituma Imana ivuga ngo kuko yankunze akaramata, nanje nzomukiza. Mbere n'imitego mutezi, nanje nzoyitegura. Imana idufashe cyane. Mbega mu buzima bwawe ubwo ni wakunze amafaranga cyane, kandi amafaranga ni meza cyane, nta muntu n'umwe atoyakunda, ariko nagomba nakugira inama nawe wowe ukunda amafaranga, kunda
ubwa mbere amafaranga azi ubwa kabiri. Naho yoba ari umugabo, naho yoba ari umugore, naho yoba ari ubutunzi, naho yoba ari amazu, naho yoba ari umuryango, shira imbere Imana ubwa mbere na mbere. Uyihe umutima wawe, uyihe ubuzima bwawe, uyihe proje yawe, kuko Imana yo mwijuru gituma ugiye kuyigira iya mbere igufise ko ubushobozi. Yesu aguha umugisha, Yesu akumfashiriza, Yesu aguhe gutahura. Nagomba ndakubwira uziruka mu gatondo, uzogerageza uburyo bwose bwo gupanga imigambi, ariko shira Imana imbere aba ari kubera inyishu ibibazo. Mana agira neza uyu muntu mutawuzi ikintu gikwiye kuba icambere mu buzima bwiwe, mu izina ry'Umwami Yesu, amen.